Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa kane mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize ikigo cy'igihugu kijejwe ibyihindagurika ry'ibihe ijebu mu Burundi kimenyesha yuko imvura izotasura inyuma y'igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda muri uno mwaka muravyumva mu ntango zano makuru nayo kuri rino genekerezo rya 27 myandagaro amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyaga uwo munsi ukabushitse mu Burundi ikiyaga Tanganyika gicafuye navyo muravyumva amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze nari nabibabwiye mu ntango zano makuru bitegekanijwe yuko imvura izotasura inyuma y'igenekezo rya 20 ukwezi kw'icenda muri uno mwaka ivyo bikaba byavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo cy'igihugu ijebu kijejwe ibyihindagurika ry'ibihe ariko ico kigo kikamenyesha yuko muri rusangi imvura izogwa mu gihugu cyose ni nkuru tubaza mugenzi wacu Nadine Iradukunda. Muri iyo nama yahuje abahinga batandukanye bo mu kigo cy'igihugu ijebu umuyobozi mukuru wacu Augustin Ngenzirabona amenyesha ko imvura y'agatasi izoba yaguye mu bice bimwe by'igihugu kuva mu mpera z'uku kwezi kw'icenda mu gihugu cyose naho ngo ni gushika mu kw'icumi. Y'agatasi y'umwaka wa 2026 yerekana ko agatasi nyezina kazotangura uku gukurikira hagati y'iminsi 20 n'iminsi 30 y'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tumwe tw'intara kama y'Imbo, Migwa na Mugamba. Murumva ko muri izo ntara kama imvura izotasura mu mpera z'ukw'icenda mu minsi 10 z'ukw'icenda. Imvura izotasura hagati y'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kw'icenda kwa Nyakanga na 10 ya mbere y'intango y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara kama z'Imbo, Migwa, Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Kirimiro, Bugesera, Bweru n'igice ca Buyogoma na Buragane. Hagati y'iminsi 20 y'ukwezi kwa Gitugutu n'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu 2026 mu duce tw'intara kama za Buyogoma, Buragane hamwe rero n'intara kama ya Kumoso. Aho rero vyerekana ko imvura izoba yatasuye igihugu cose muri iyo minsi nyene duhereje ko iminsi ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2026. Yemeza kandi ko kubera ubuhinga bafise ibipimo bakoze vyerekanye ko mu Burundi hazogwa imvura nyinshi ntiyaguye mu mwaka wa 2023.
ko tumaze kuronka rero ubuhinga butwereka ko iyo mvura izoba iri hejuru y'imvura twari dusanzwe turonka, kubera nk'uko muvyumva, kubera hariho ikintu bita El Nino, ni ikintu kigizwe n'ubushuhe bwinshi butuma imvura iciba nyinshi kandi hakaguma hashushe. Niho rero tuvuga ko iyo mvura izoba iri ku rugero rwo hejuru turabiye kuyo twahora turonka. Ariko iyo mvura tubona ko ababibonye babikurikanye neza izoba ingana imeze nk'imvura yaguye mu mwaka w'2023. Mwomenya ko muri iyo nama byavuzwe ko mu Burundi mu bice bimwe bimwe hazoba hashushe kubera umuyaga witwa El Niño. Tukiri muri ivyo bijanye n'ibidukikije, buri mwaka kwigenekezo rya 27 Myandagaro amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyaga. Uwo munsi ukabushitse mu Burundi, ikiyaga Tanganyika kibangamiwe n'imicafu yisukamwo. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Kwigenekerezo rya 27 Myandagaro isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyaga. Mu Burundi uwo munsi ushitse mu gihe ibiyaga vyo mu gihugu na cane cane ikiyaga Tanganyika bigeramiwe n'imicafu, kuroba bidaciye mu mategeko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyaga washinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kwigenekerezo rya 12 Kigarama umwaka w'2024, hashigwaho igenekerezo rya 27 Myandagaro nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyaga. Ubwa mbere uwo munsi watanguye guhimbazwa kwigenekerezo rya 27 Myandagaro umwaka w'2025. Igenekerezo rya 27 Myandagaro rifitaniye isano n'amateka yo gukingira ibiyaga. Kwigenekerezo rya 27 Myandagaro umwaka w'1984 mu Buyapani haratanguye inama ya mbere mpuzamakungu yari yerekeye ibidukikije vy'ibiyaga. Haciye imyaka 40 amakungu yafashe ingingo yo guha ico gikorwa insiguro ku isi yose. Mu gushinga umunsi wihariye wo kwibutsa akamaro ibiyaga bifitiye abantu no gukangurira isi kubikingira. Intumbero y'uwo munsi ni kwibutsa akamaro ibiyaga bifitiye abantu, ibinyabuzima, ariko kandi ni n'akaryo ko kwerekana ingorane zibangamira ivyo biyaga. Igihugu c'u Burundi gifise ibiyaga bitandukanye harimwo Tanganyika iri mu bumanuko bushira uburengero hamwe na Cohoha na Gweru biri mu buraruko bushira ubuseruko. Ikiyaga Tanganyika kirazwi cane kubera ubwoko bwinshi bw'amafi buharangwa, ariko ubwo butunzi burabangamirwa n'ingorane zitandukanye. Kimwe mu bibazo bikomeye ni umucafu. Imicafu isuka mu kiyaga Tanganyika ni kimwe mu bibazo bibangamiye ibidukikije. Amacupa yo mu bwoko bwa plastique n'indi micafu birashobora gutwarwa n'amazi y'imvura bigaca mu miserege no mu nzuzi hanyuma bikisuka mu kiyaga Tanganyika. Izindi ntambamyi ni amazi mabi yisuka mu kiyaga Tanganyika. Hambavu y'ivyo, kuroba bidaciye mu mategeko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe biri mu bibangamiye ikiyaga Tanganyika. Mu guhangana n'izo ngorane haratunganywa ibikorwa bitandukanye vyo gukangurira abantu kubungabunga ibiyaga. Muri Mukakaro umwaka w'2026 haratunganijwe igikorwa co kwegeranya imicafu igizwe n'amacupa yo mu bwoko bwa plastique ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aho abanyagihugu hamwe n'abajejwe ibidukikije bafatanije muri ico gikorwa. Hari kandi n'ibindi bikorwa vyagiye birakorwa ku nkengera z'inzuzi mu ntumbero yo gukinga imicafu ishika mu kiyaga. Tubibutse ko igihugu c'u Burundi kigizwe n'uburinganire bw'ibiyaga bugera kuri kilometero kwadrato 2600,
harimwo uburinganire bw'ikiyaga Tanganyika. Kuja gukorera hanze y'igihugu ngo ntivyari bibi nuko bamwe mu barundi baja guca ingero mu makungu bagenda batazi ico bagiye gukora. Ivyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverie Ndikuriyo, aho amenyesha yuko abo bagenda guca amafaranga hanze bari bakwiye kumenya ko bagenda kuyakorera kugira bafashe guteza imbere igihugu. Kurikira Reverie Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kurondera ubuzi hanze buyasingora abarundi bamenye kwibana. Turi miliyoni zirenga 13 duhari kilometero kwadrato n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrato mu gihugu. None buri kilometero kwadrato kimwe cotunga abantu amajana 5 tugiye kubiharura bisanzwe hasi. Mu kilometero kwadrato imetero igihumbi ku gihumbi woshiramo abantu amajana 5 bakabaho umwaka wose. Tuje mu bintu tekinike tudapana kuzafuragira ibishobisho abantu bagiye Dubai, abantu muri South Africa, abantu muri Zambia, bari muri Malawi. Rero iyo abishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze nta ngorane zirimo. Nuko bamwe bagenda badafise n'ubushobozi ushobora kubatunga hanze. Ngaje yewe n'undemeza yuko atabana amajana 5 ku kilometero kwadrato hanyuma bashobore kubaho neza. Cyo gituma hamwe cyo dusimiriza abantu mu by'indero tuzane ivyigwa bituma abanyagihugu ahari hose aba mu Burundi no hanze ashobora gukora akazi. Hanyuma amahera yinjiye dufise umuriyoni ndabona kwa karorero tuba dufise miliyoni 3 hanze y'igihugu. Umwe wese ahembwa amadolari amajana 3 dufate makeya, hanyuma akinjira idolari ijana rukira mu muryango cyangwa kuri konti yo mu Burundi hagi 3,000 tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu mu makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho. Muri tubwira tubeho neza, dufise igitoro, dufise umwavu, dufise imiti, dufise ibihumbi 100 miliyoni 100 z'amadolari zirakwiye ku kwezi. Cyo gituma ugiye hanze ubishoboye genda guhakarorera ko ndamaze kugendera ibihugu bitari bike. Emirates nayigendeye, Qatar nayigendeye, Saudi nayigendeye, Oman nayigendeye, Bahrain nayigendeye, Kuwait naragiyeyo. Hajya hose hari ubutsi n'ahandi. Ibihugu nka Thailand, ibihugu nka Philippines ni ibihugu bifise abakozi benshi muri gihugu by'Abarabu. Leta yarashizeho yari kuko bo bagiye bafise indangamutima zo muhira bakoresha ngira ngo icya gatatu cy'amafaranga yose baronka bareka mu gihugu. Niho ibihugu bironkana n'amafaranga bamwe. Natwe rero igikomeye suko baje hanze, igikomeye nuko bagiye hanze bumye yubavuye gusa bakamenya abo basize cyangwa imigambi bakorera mu gihugu. Umuntu ashaka kugenda hanze agakora umugambi wo mu gihugu ugasanga ariko yunguka habiri hari akarondera umutahe ino kagira business. Bikunga rero ibintu byiza cyane. Sinvuga nti abantu bareke kuja hanze mugabo gusa ugenda bashika bakora bateguwe. Mu bijanye n'amagara y'abantu amashirahamwe amwe atariha neza amashirahamwe adaba ivy'ubwishingizi ku bagwayi ni zimwe mu ntambamyi bahura nazo muri ayo mashirahamwe. Bimenyeshwa na Tarasise Ndayiragije arongoye Mutualité ariko akamenyesha ko inzo ntambamyi bahura bariko baragerageza kuzigwanya. Tumukurikire. Aho bishika bakido abari impamvu zitandukanye, hari igihe usanga babariha donc batangiye cotisation mu ugasanga iyo Mutualité nayo ayironka ntibashobora kuyarihamo abapartenere ku mavuriro. Nico gihe rero umupartenere utamuriha nawe abagwayi bawe abo muri assurance yawe ari assurance muri Mutualité yawe ntibaheza ngo babatunganirize neza. Kubera nawe utabanezereza uruwo muri Mutualité nabo ntibanezereza abantu bawe. Iyi ishobora kuba ari impamvu imwe
iyo bituma hariho abidogera ama mituwalite. Ahandi naho ariko birashika ugasanga umuntu yakiriye abo bantu akorera kw'ivuriro runaka, ugasanga ni mushasha, ugasanga ntararonka information zikwiye ko bakorana n'aba mituwalite. Ugiye umubwira ngo burya rero ngo nje kwivuza ariko nkoresha carte, azi yuko ikarata aza gukoresha kibaza carte gute bikamuyobera. Ariko kandi hariho n'abandi babazi yuko mituwele ishobora kuvuza abantu, ari mituwalite ari mituwele de la fonction publique iry'abakozi ba leta canke kandi ari irya bita kamu y'abanyagihugu bato bato. Hariho rero usanga ari muganga mugabo atahora akorera aho hantu, canke aho yahora yakira izo carte za kamu canke izo za mituwele de la fonction publique, nico gihe umushiriye yindi kaca kubwira ko ivyo bintu atavyazi. Nayo irashobora kuba impamvu ituma hariho abidoga ngo ntibabakiriye kandi bakotiza mu bo baja kwivuza ntibabakire, kuko n'ikimenyamenya ntabwo ari hose bakakubakira, ni hamwe hamwe. Izo ngorane rero zishobora kuba hamwe hamwe kuko ntibishikira rimwe. Turafise aho usanga duhurira ama mituwalite yose ari mu gihugu. Nababwiye yuko twebwe ntibirashikije, mugabo iyo duhuye turi nko mu nama y'ama mituwalite turabivugana tukumva yuko hari abantu maka ashika. Ico gihe ca dutuma ubuduserukira akaca agenda akabivuga. Ca tubimushikiriza ivyo vyose nawe mu cegeranyo akaca agifata aca agenda akabishikiriza, akababwira ku mavuriro yuko hariho abantu, akababwira ati nyamba hari ikibazo kijanye no kurihana hagati yawe na mituweli, ntabwo umuntu agwaye aca aba intambara canke umuntu agwaye aca bihomberamo, kubera wewe abazi yuko cotisation yiwe arayitanga kandi abazi yuko mutarasinyura aho mwasinyiraniye, rero ntakwiye kubizira, mukwiye kumutunganiriza. Nivyo hariho imituwalite nubwo navuze yuko hari igihe usanga ari umuntu mushasha atamenyereye ivyo, ariko hari aho usanga vy'ukuri n'abo bantu amasosiyete ataturiha. Hari aho usanga batabarira ayo mavuriro canke amafarumasi, bikaca bigenda nabi rero aho bica bishika ukabura n'inyishu mushobora guha abagwayi. Nino ngaho tuciye turangiriza no makuru twari twateguye kubashikiriza. Reka nabashimire mwemwe mwafasha akanya ko kuyakurikirana, ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mwese, murakoze.